kandi ndamaze kurema nama nagiye kuvuga ubutumwa ahantu bakavuga abantu bino ku Mushasha bimwe na biraba nkabona bavuga byo, ariko kandi ngasanga Satani nakorera hamwe gusa, akorera hose. Igihe bavuga yuko abantu b'inimbo ngo ari abantu bahindagurika badashobora guhagarara ngo babandanye, bikanja bikambabaza. Igihe bavuga ngo nambari izuba ngo nambari n'ijoro bari nkababara nkaremeshwa nuko atari bo bagaba ijuru, kuko Imana itabinjije nawe nyine ntibazokwinjira. Kandi nkongera nkarema yuko ahariho hose mugeni wa Kristo ariho. Yesu nashimwe. Amen. Muri umunyu w'isi, Imana idushiraho nk'umunyu. Isi irabishe, irarura, irimwo umururazi, ibintu ntibiraba ku murongo. Nukuri njya naho zoba zimeze gute atamunyu n'ibikatsi. Ariko rero abariye umunyu bacavuga ati zana umunyu urakenewe kugira ngo babifungurana akayabagu byavuyemwo ububiye. None rero ndanezerewe cyane. Ariko nimunezerewe mwebwe nimungutse? Ndababaza ikintu umunyu. Abakristo nibo munyu wese, kubera uburyohe bwaheze. Abantu basa n'abandi, ntacyo barusha abandi. Abantu bitwa abanyedini gusa. Mugabo twumvise ngo amateka y'umunyu, ikimazi umunyu mara, ngubuza inyo kutsa mu nyama. Umunyu utera ubugingo, ntimwabyumvise mweho? Umunyu ngo wongera uburambe. Ahubwo cyane numvise umenya akanya gatoya. Umunyu, kumbe hatari umunyu inyo ziracagata, ibintu bikabora. Ariko umunyu urimwo ukubora kurahera, ikintu kikaguma ari kizima. Abantu bazima, hari ahantu Yesu yigishije avuga ngo mwamane umunyu mu mitima yanyu, mugire umunyu, kandi umunyu iri muri twebwe ngo ibintu bigenda neza. Yemwe je nafashwe cyane. Umunyu wari umuti. Hari ahantu Elisa yagomboye amazi yatera uburambu, yavuze ubwo burambu bwakuweho n'umunyu. Ndafashijwe. Hari abantu bambwiye ngo mu gihe cya kera cy'ikimoko, ngo abantu ngo hariho abagabo ngo bari barabyitegereje ngo bariyumvira ingene ngo bobigenza, barize amateka y'umunyu. Kuko ngo ibimoko barakubita umuntu ibimoko 120, 150, urushato rugatama. Mugabo ngo ikimoko byarabikoze mu bintu byinshi, murabikurikirana mugira ubushakashatsi. Ngo ikimoko kirakubita umuntu umubiri uri mu munyu utatagisaduka. Naho umuzungu ngo yaraba ko ikimoko gusa cyasadutse, cyashwanyaguritse. Ngo hariho rero ngo bari barabigenzuye ngo baracyariyumvira ati ko ngomba kuryama ngo bankubite ibimoko, ngo agatekera umunyu, bagatabanza bagafata urusha umunyu wakabo. Ngo uriye rero gukinjira muri we. Yo. Ngo umaze kumushyira ngo baramukubita, ngo bamaze kumukubita nka 5 kigaca gitabuka. Akaba kireza
ariko ni byose kuko ngo warinjira ukamurinda. Bagenzi, umunyu uri ku kigo gikomeye cyane. Umunyu utandukanye n'isukari, umunyu utandukanye n'ibindi. Muri umunyu w'isi, kumbe muri umunyu. Kweli kabisa. Nicyo gituma mutanuka, mutabotse. Umuntu atari umunyu aranuka, inyama zabotse ziranuka. None sivyo? None sivyo? Ibindi abantu baba bashaka ni iki? Umunyu. Ngoma ndababwire, isukari udosanga mu bukoko, ibinyegeri binini, ariko murazoraba neza nimbe biriye umunyu ikibyimbi bigura igapfa. Mwarabibonye, harababigenzuye. Umunyu ni ikintu gikomeye cyane. Harimo akantu gashari, harimo n'akantu karyoshye. Yesu yavuze ngo muri umunyu w'isi. Yesu nashimwe. Ndafashijwe. Reka nanjye nababwire ikintu Imana yashyize mu mutima wanje. Ikintu Imana yashyize mu mutima wanje, dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice ni cya 9 ku murongo wa 6. Niho numva amajambo ngomba kubasomera. Dusome murongo wa 6 umwe gusa. Nawe aramwishura aterega muri iki gisagara hariho umuntu w'Imana kandi n'umunyacubahiro, ibyo avuga byose bihora bishika. Nase tujeyo kumbure yo turangira inzira tujana. Amina. Imaguruke tegisa tuduhana. Haguruka mwese tugorora imitsi dutera igisabisho duhana. Dutera igisabisho duhagaze. Claude, senga Imana mu majambo make. Kari gusaba. Turagushimiye Mana Data wa twese uri mu ijuru. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kuko uri Imana usumba izindi mana zose. Urakoze ko aba bantu bose ari wowe wabatumiye kandi ari wowe wabaremye, kandi twese utubona mu mutima. None ngira ijambo ryawe, ukoresha umukozi wawe, uvuga uko ugomba maze utubohore kandi udukize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Mbega murahari canke ntimuhari? Niho muri ndababwire message Imana yashyize mu mutima wanjye. Yego. Nimwabigenzura neza, musanga aya majambo arayunganira, arayuzuriza iyi message uyu mukozi w'Imana adushikirije. Aha ni inkuru zivuga umuntu yitwa Sawuli, umwami yabaye wa mbere mu Bisirayeli, kandi bibiribwa ngo yari akiri muto. Se wiwe yitwa Kishi. Se wiwe rero yazibije indogoba, ziraja kure cyane, baza kuzirondera nk'uko umuntu yova ino akaja nk'imuyinga. Abantu barazirondera ko indogoba zitimvye. Umuhungu wiwe rero kumbe byari mu nteguro yuko yimikwa akaba umwami, ajana n'umuntu bagendana. Bibiliya rero yerekana yuko bakwiye mu mugamba ngo Abenyamini barashika mu mugamba w'Efurayimu baratibura. Bibiliya rero hari ikintu yerekana ngo bageze ahantu, wa muhungu wa Kishi ariwe Sawuli ngo ataravuga ati yewe muntu w'Imana, enda dutahe. Data ntahagarikira umutima twebwe kurusha uko yohagarikira umutima izo ndogoba. Dutahe ibyo kurondera indogoba tubihebe. Iri jambo rero ni ry'uwo muntu yishuye, ataravuga tumve rero ndakubwire, erega muri iki gisa
gisagara hariyo umuntu w'Imana kandi n'umunyacubahiro, ibyo avuga byose bihora bishika. Enda se tujeyo, kumbureyo turangira inzira tujana. Umve muri aya majambo, ijambo ngo abana babwire ni ijambo rivuga ngo kuba umuntu w'Imana. Nimundonderamwo ibindi, sinjya kubigisha iby'idini, nta kindi njya kubigisha. Nahawe ijambo kuba umuntu w'Imana. Umve Yesu yigishije avuga ngo abakizwa ngo ni umunyu w'isi, akamaro umunyu umarira ibyo kurya. Niko kamaro abakristo bamaze mw'isi. Barahagarika ibintu bigahagarara, babyugururira bikugururirwa. Imana ishimwe. Aramubwira ati hano muri iki gisagara, umva ingene uyu muntu yavuze, ateraga muri iki gisagara, muri iki gihugu, aha nyene muri iyi quartier hariyo umuntu w'Imana. Kumva umuntu w'Imana arabaho. Mwebwe muriko muranyumva, umuntu w'Imana arabaho. Haleluya. Kandi umuntu w'Imana aramenyekana. Amena. Ntabamugiriye mitingi, ntabamugiriye publicite, ntiyiyamamaza. Mugabo abandi bari baramugenzuye. N'uyu nyene aramubwira ati reka guhangayika muri iki gisagara nyene. Aha turi muri gateri ya kabiri. Reka kuruha muri iki gisagara nyene. Burya muri iki gisagara hariyo umuntu w'iki? Hariyo umuntu w'Imana. Ikimuranga n'umunyacubahiro, ariyubashe, nahobahoba, n'umuntu w'umuseye. Muri iki gisagara hariyo umuntu w'Imana. Napfa gushibuzwa hagati, atandukanye n'abandi. Avuze ikintu kiraba, nicyo cyamugize umuntu w'Imana. Haleluya. Uno munsi sinabigisha ibintu byinshi kuko mwigishijwe. Mugabo ngo ndabashikiriza ijambo uko ndaryumva. Umuntu w'Imana, mbega abandi baba basa abantu b'Imana. Umviriza, nk'ubu jewe muri buno bubwiriza bavuga ngo ububwiriza aba bantu n'abandi bavuga ngo ni abapasiteri, sibyo? Ariko kandi ndafise abandi bo mu nzu sha, ndafise abantu bo mu nzu. Hano bampamagaye ngo aba mu nzu kwa pasitori, mwahaguruka. Nimuvugishe ukuri, mwahaguruka. Oya, hano hariho abantu Imana igomba kutwigisha. Muri iki gisagara harimo umuntu w'Imana, kandi uwo muntu naramugenzuye. Naho ubona turi mu bibazo dufise uruhagarara, enda twaye guhangayika, kuko muri iki gisagara hariyo umuntu w'Imana, birakemurwa. Ko muri iki gisagara hariyo umuntu w'Imana, ari mw'Imana, Imana ikorana nawe. Ndongera ikibazo, urugo rurimo umuntu w'Imana, umuryango urimo umuntu w'Imana, ishengero ririmo abantu b'Imana atari abanyedini. Umva sikia, umuntu igihugu kirimo abantu b'Imana cyagiye. Erega muri iki gisagara harimo umuntu w'Imana. Reka kugira uruhagarara, ko umuntu w'Imana ariho, umuntu ari mw'Imana kariho. Twitegure kumushikira. Iyo Mana iramucamwo itwari yanjye, iyo Mana iramucamwo iturongore, ikibazo kica gikemuka. Muri iki gisagara harimo umuntu w'Imana. Ikintu cononye habuze abantu b'Imana, abantu bo mu muryango
umuryango w'Imana, abana b'Imana, abantu bari mu ihemu y'Imana. Bibiliya ivuga ngo n'ab'Imana yakoze mu mutima. Erega abantu bakozwe mu mutima n'Imana. Imana yazanye ukuboko kwayo irakorayo, igira ibyo ikuyeyo n'ibyo ihasubije. Sema amen. Nuko harimo umuntu w'Imana yatumye turirimba ngo twara ba Satani turamuheba. Mbega ubu turabane, turaba Yesu. Haleluya. Ese nizere ko muriko murankurikirana. Munyemerere ndababwire inyigisho nkuru ngaha. Ndababwira ibintu bibiri gusa, ibiranga ibyerekana abantu b'Imana. Ndabereke, ntimubona twese turasa, dufise udutoroshi tubiri, dufise udutaro tubiri, twese. Kandi ibi byose nibi envelope, ibi byose nibi karakasi, n'iby'inyuma gusa. Ariko indani, imbere ntihasa, ntihameze kumwe. Kandi twaciye mu bintu bimwe, mugabo hari ikintu kiryoshe. Hariho abantu Imana yakoze mu mutima, hariho abantu bitwa abantu b'Imana, ubwoko Bibiliya ngo yiharije abantu b'Imana yitoranirije ikabagira ihanga ryera. Ahandi Petero yavuze ngo kera nta bantu babarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Mwaba nkunda ko muri ngenzi n'akavantara. Atasiyo mugenda ukwanyu. Imana ishimwe cyane. Ibiranga umuntu w'Imana n'ibiki? Hariho ivyamwa Yesu yavuze ngo muzowamenyera ku byo baba. Yesu ndo kwibagira amajambo Yesu yigishije. Igihe Yesu yasanze abantu bari mu madini, yarabanyoshe mugabo batakizwa. Ariko arigisha, aravuga ubutumwa. Ibigabo bimwe by'ibyagezwe, ibigabo by'ibyangwe, ibigabo by'ibinyedini biravuga ngo reka tuze kumviriza ibyo bintu. Watangiye kuzana Yohana avuga ati umva mwami, imbuto zikwiranye no kwihana. Kuba umuntu w'Imana n'ivyamwa. Kuba umuntu w'Imana si amajambo, si ukwicara gusa, ari kwifubera. Hari abantu bazi kwifubera. Oya, kuba umuntu w'Imana si kanzu, si pataro. Kuba umuntu w'Imana n'ivyamwa, n'ingeso zikwiranye n'abihanye. Haleluya. Abavyumva mwese nimubwire amen. Bari baramugenzuye, baramwitegereza. Bareke kumwitegereza, nimuze amateka ya Samweli. Uwo yavuga ni Samweli. Samweli yasabwe Imana. Samweli yavuga ikintu. Samweli yaburira abantu. Samweli yababazwa n'ingeso. Yarabona ingane avuze ikintu kiba. N'umuntu w'Imana tugendeyo. Sha ariyubashe, ntapfa ibyo avuze. Aya ntapfa uko agenze. Oya, kuko ari umuntu w'Imana. Uwo mukobwa ntuzosanga apfa utujambo avuze, apfa imyeri yambaye. Ndabereka imyifato twifata iratumenyekanisha aho turi. Haleluya. Uko tumeze baratumenya. Hajya barakuzi, abana barakuzi, ababanyi barakuzi, uwo mubanyi bakanya barakuzi. Reka kwihebesha. Nicyo gituma bavuze ngo n'umuntu w'Imana twaramugenzuye. Ntabwo ibyo yisize n'inyambaro ziba ziratandukanye.
reka n'umuntu w'Imana kandi ariyubashe nk'inyambaro yiwe hajya bavuga ngo umuntu yiyubashe none yoba ari umuntu ahena bakavuga ngo ariyubashe bakamwuba n'umuntu w'Imana kandi gasa avuze ikintu atagikura mu kanwa Imana ishigishigikira Imana ishimwe cyane aba ari Imana ivuze muri we twarabigenza ahubwo mwese abakeneye gukemurirwa tumera umuntu w'Imana kuko uburwayi niwe yandutse abantu ufise Imana niwe ayiteramwo abantu haleluya ushaka gusana n'amakara uja mu makara none suko ibintu bigenda haleluya n'umuntu w'Imana agaragarira he mu vyamwa ikindi ahagaragarira ni mu gihe c'amagaragaza mu gihe c'ibibazo abantu bashimiye Imana mugabo numva no babwira ayandi majambo mu gihe c'amahoro mu gihe ibintu bimeze neza nta n'umwe atokiza bose bitwa abantu b'Imana ariko rero ugomba kumenya neza directeur umuntu w'Imana nace ku mageragezwa nahure n'ibibazo niho aboneka ko ari umuntu w'Imana cyangwa atari umuntu w'Imana mugabo ari umuntu w'Imana agumana icubahiro agumana agateka kandi ibyo avuze birashika Yesu nashimwe cyane igihe bariko basoma aya majambo nibutse umukozi w'Imana Elisa ibyo yari afise yabikuye kuri Eliya murazi ko yasanze imigabane ibiri y'impemu yiwe kandi niko byagenze Bibiliya ivuga ngo Eliya yakoze ibitangaza 7 ariko Elisa yakoreshejwe ibitangaza 12 umve nababwire Eliya hari ikintu cyashitse cyarangiwe reka ndasome hanyuma mpave ndangiza ariko ndabasome mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya mbere guhera ku murongo wa 9 reka ndabasomere murabe Eliya yicisha umuriro abatumwe kumufata umwami araheza atuma umugabisha w'ingabo 50 ari kumwe n'izo ngabo ziwe ngo bamufate nuko aduga iyo Eliya ari asanga yicaye ku mpinga y'umusozi aramubarira ati yewe muntu w'Imana umwami aradutumye ngo manuka umwitabe umurongo wa 10 Eliya yishura uwo mugabisha w'izo ngabo 50 atasangwa ndiki asangwa n'umuntu w'Imana umuriro n'utibuka uva mu ijuru kuyigizanye n'izo ngabo uko ari 50 ako kanya umuriro uca utibuka uvuye mu ijuru umuyigizanya n'ingabo ziwe uko ari 50 murasishikara gusoma musome mugeze ku murongo wa 16 musanga amajambo akomeye cyane reka ndayababwire bene data ibiranga umuntu w'Imana n'umunyacubahiro kandi ibyo avuze Imana ibikorerako nizere ko turi kumwe abo tukiri kumwe mwese ni mubinyereke icyo avuze Imana igikorerako Eliya murazi ko yakoze mu gihe cy'umwami Ahabu murazi Ahabu ingene yamwirutseko n'umugore we Yezebeli ikintu cyanyoheye muri aya majambo Ahabu ngo amaze gupfa hariho umuhungu we yitwa Ahazi niwe yasubiye ku ngoma Ahazi rero ngo acakora ibintu bibi ngo yasenga Imana y'Ekuroni ngo rwarugirwamana witwa ngo ikigirwamana ngo cy'isazi nubwo barucafye rufoteye mu nsazi urusazi runiniya nazo insazi zikunda ibintu binuka ese niho muri gaye murakurikirana
bisobanurwa ngo imana ya Ahazi ntiyagira ubugingo, yasenga ikimana kinuka, ngo yari imana y'insazi, bo bavuga ngo ni imana y'Ekroni. hanyuma rero umunsi umwe hari ukuntu ngo yaciye mu nshingo z'idirisha uwo Ahazi, ngo arakoroka atibutse rero namba yaravunitse umugongo ntumbaze, amererwa nabi cyane, aragwara cyane, abami biwe abamenyekana biwe ngo aturabwira ati genda mumbarize imana y'Ekroni kwa hantu nzohava cyane ko nzopfa, genda basamundagurize, genda. hanyuma rero ahaguruka baragenda, uwo mwami Ahazi abatumye rero imana nayo itibwira Eliya, nyaruka ugenda ubabaze igituma baza kurabuza bagasiguza imana y'Ekroni. Mbega mu Bisirayeli nta mana igihari. Eliya nacaragenda ahura n'ibyo bigabo biriko biragenda kubaza imana y'Ekroni, sikia, umviriza, imana irantumye ngo ndababaze, tugiye gusiguza imana y'Ekroni umwami ko azobaho canke ko azopfa. Imana irambariye ngo mbega aho muza gusiguza imana y'Ekroni muri Isirayeli nta mana ihari. Subirayo ngo bisabira akata biragenda hariya, biramubwiye ngo ko mugarutse teka, hari umuntu avugishwa n'Imana atubwiye ngo mbega aho tuza kubaza imana y'Ekroni ngo muri Isirayeli nta mana ihari. Uwo mugabo ngo ameze gute? ngo ni umugabo w'ubuhanza, ngo kandi mwembamba, ngo kandi ngo afise ubwoya ku mubiri, ngo kandi ngo yambaye urusha, ngo ndamumenye uwo ni Eliya nta wundi, uwo ni Eliya rero nta wundi. Arababujije ko nza kwisiguriza imana y'Ekroni. Rindira acahamagara umusoda arongoye abasoda 50. Yesu naciye mu gisoda ngo menye ivyari byo 50 nami perotari 30 n'abashimi n'abangahe kushika 50 hejuru ya 50. ntumbaze nzobibaza baciye mu gisirikare. Haleluya, haleluya. Mbega turi kumwe ga yewe? Genda mu munzani abasoda 50 bari arme ngo batoragenda. Eliya nawe ngo yayicariye ku mpinga y'imisozi, ari ahantu hafatarezo, hari connection, ahantu hari amantene y'Imana avugana n'Imana directe. Ngo yicariye haza abantu b'ibisirikare 50 birongowe n'uwo muntu. Ngira ngo yari komanda do kompanyi numbatse. Cyarate barashikate umva muntu w'Imana, umwamara kudutumye ngo umwitaba. Nimba mwarasomye Bibiliya umva ijambo ingene yavuze atumva jewe namba ndi umuntu w'Imana. Niyerekane ko ari umuntu w'Imana, kuko ibyo wiyita n'ibyo bakwita nacyo bivuze. Igiri n'icyo kimaze ni Imana ikwita. Haleluya. Kwita ngo ni pasiteri ntacyo byomfasha, kwita ngo ni intumwa y'Imana ntacyo byomfasha, nawe bimpamagara ntacyo byomfasha, ariko icyo Imana inyita, uko Imana inzi nibyo bimesha agaciro. Semame asangwa n'umuntu w'Imana, namba n'umuntu w'Imana ko atari cyitirira. Umuriro n'utibuke ukuyigizanye n'abo basoda muri kumwe, akibivuga umuriro turatibuka. Kandi n'umunyacyubahiro ibyo avuze akavuga hange
bakunda gupfa ibyo bavuze. Hari umugabo yabwiye umwana ngo urakamugara, ataramugara. Umunsi muzabivuga hari rezo y'Imana, Imana muri kumwe uzosanga uvugishijwe nawe. Hange yemwe bantu b'Imana, n'umuntu w'Imana kandi umunyacyubahiro, ibyo avuze biraba. Amen. Umuriro udacanywe n'amara uratibuka, umuriro udatinya imhoho, umuriro uvuye mu ijuru. Baratokombera nawe Eliyahu yicariye kuri rezo. Hari abantu babibonye ati yobobobobobo, reka twabana n'umuntu tutazi. Yobobobobobo, hariho abantu batatuzi, ariko rero bazomenya ko turi abantu b'Imana ryari mu gihe Imana igikoreye ko. Amen. Bamwe bose bariruka ibwami, imbega urabizi, babasoda bose bahiye batigiye, abasutse mu muriro. Umve na mwarabisomye, ababisomye ntibabyumva. Murasoma hajya ahantu twasomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya mbere uhere ku murongo w'icenda. Asatuma abandi iyindi kompani murantunga abasoda 20. Wewe urongoye batayo kompani. Eliya abujije amahoro. Ubwanga ni wabujije amahoro, ahubwo amahoro make atewe n'ibyaha. Nta bantu b'Imana babujije amahoro, ahubwo n'amahoro ariho bayakesha abantu b'Imana bakiri mu isi. Amen. Genda umuzane, Eliya umuzane. Warazanye. Ese bibaza ngo bose nico kimwe? Wazanye bariya, ariko ntibari bwahure n'umuntu ari mu Imana. Turagenda ngo asike n'abanyana ati muntu w'Imana. Niko batangura kuvuga ngo umwamara kudutumye ngwino. N'ubundi cyangwa n'iryarindi nkaba n'umuntu w'Imana, atari ibyo niyitirira, atari ibyo abandi banziko. Udafatiye ku by'ubuzi nusangwa n'umuntu w'Imana, n'andi Imana yemeza ko ndi wayo. Umuriro n'utibuka kuyigizanye n'abo basoda muri kumwe, ubwo nyene baratokombera. Ingwiragera ati n'abanyene bapfuye. Imaze kuba imibyimba ingahe none? Ingahe? 100 50 n'umushefu 5 n'umushefu. Abasoda imibyimba 100 Reka. None ko bavyitiranyije, bakavyitiranya kuko dusangira ibishimbo, bakavyitiranya kuko imbwa zabo zihaga tweho, bakavyitiranya. Ariko agateka gakomeye n'igihe umuntu ari mu Imana. Asa tumuhandi komanda batayo naka S4 S2 ntabyo nsinzire mva gupuragura gusa. Genda umunzanire gusa. Genda mugabo ngazarimbira ati yo aha nanje mpabanzigira kwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imana ikiramukora mu mutima, Imana iramurongora. Yemwe burya abantu ntibifata kimwe mu bintu, kandi uko umuntu yifata nibyo bimwica cyangwa bikamukiza. Haleluya. Uko umuntu yifata biramuhiteka cyangwa bikarimwaka. Uko umuntu yifata biramugira umuntu umunyacubahiro cyangwa bikamugira umuhimbi. Ngo nta kindi ngo basigaye ngo uwo munyu usigaye gutaka ugakandagirwa n'abantu bakabibona ko uwo munyu atacumaze.
birabishe umuntu atabe hanze. Icyaha gihindura umuntu umushenzi, umusega, umutsafu, umuhimbiri. Ayiwe, ariko iyo umuntu ari mu buntu bw'Imana, bwiza bw'Imana bumukomakore. Magende ashitse atayifata mu kinyurane, aravuga ati murasoma neza murabe. Wewe bwashitse apfukama ati muntu w'Imana, amagara yanje nagutera akagongwe, be nawe turi kumwe. Amagara yanje, ibyo byerekana imyifato y'umuntu w'Imana. Haleluya! Nagutera akagongwe, amagara yanje nagutera. Akivuga ibyo atakindi arishura. Wa muntu w'Imana ataravuga, marayika ataraza. Ubwo nyene marayika murasoma n'umusanga ariko byanditse, marayika atarururuka arabwira yango sikia, umva muntu w'Imana, umva. Uyu ntaje nk'uko abandi baje, ubu yaje afise umutima uri mw'Imana. Sikia, umva. Eliya, haguruka mujane, genda mujane. Haleluya! Wa muntu agira gatatu kubwo guca bugufi. Mbega wibaza ko yari kurenguka gute? Umwami yari kumukira yaca mwica, ariko none ati haguruka mujane. Atararako abandi baguye, Imana ishimwe cyane. Abaho abandi bapfuye, amina. Abangica cyane abandi bakibuze, aronka ijambo abandi baributse, aronka ubugingo abandi barose urupfu. Haleluya! Imyifato twifata niyo iduhesha kubaha cyane kuranduka. Eliya ngongweke ndagusabye gato, none marayika yakuvugiye hari bibi? Marayika yakuvugiye hari bibi? Kumbe abantu b'Imana na marayika arabavugira. Haleluya! N'umuntu w'Imana icyo avuze kiraba. Yesu nashimwe. Ndabibonye rero basha imyifato ku muntu w'Imana. Eliya rero niwe yaforomye Elisa. Igitangaza cya mbere cyabaye nuko yavuye amazi arura akoresheje umunyu, bya jambo batubwiye. Igitangaza igira kabiri mwibaza ko cyabaye iki? Abe ukora igitangaza cyo guhindura y'amazi yatera uburambe. Nukuvuga n'amazi wayanywa wese, yaba umuntu kenyezi inda yakivaya, igitungwa cyatacirambura, nicyo gituma ngo yatera uburambe. Hanyuma yarageze muri icyo gisagara, asigaye ari mu Imana ya Eliya. Reka nimubwire ngo ni Imana twubuye. Ijya Mana ya Eliya niyo yiyegene n'ukuri kw'Imana. Haleluya! Ijya Mana yabaye Imana ya Esiteri yemwe bakobwa, niyo Mana ya bubu. Ijya Mana ya Saduraka niyo nyene. Nijya nyene nimubwire ngo niyende ntiyahindutse. Imana y'urunganwe ku rundi, Imana yo mu gihe cya kera niyo Mana ya bubu. Abavyumva mwese nimubwire ngo amen. Elisa rero ahageze hari umuntu nk'abandi bageze muri gisagara batora ati muntu w'Imana, twakubonye mw'Imana. Aya mazi uyanyoye nta mazi, turi n'ingorane tura amazi. None rero yatuvurire, atayavuza umunyu, yasabye urwabya arushyiramo umunyu acajana mw'iriba. Ivyo biheze ariko aragenda avuye muri icyo gisagara, hakiri karasohoka mu gisagara, hatahaza abana benshi batangura kumutuka. Mwebwe rutanga bagenda babusabwa ubuhanga, nimusome bamusoma Bibiliya. Warasoma genda babusabwa ubuhanga. Igitama kirato kigezweho, igitama kitagira imodoka, igitama ngo ni igikadi cy'Imana. Baramutuka. Nawe yibereye muri rezo, ariko ariganira n'Imana, yibereye mu mwuka. Uri mu mwuka ntumubona. Hari naho mbere atirirwa aravuga ngo takitakisha abaganda.
hari uba muri mpemu agatwenga, hakaba n'uri muri mpemu utamenya ikintu na kimwe akicecekera gusa. Mugabo ari muri leta y'Imana. Uwo munsi rero bariko baramutuka, abana benshi badukuruka mu gisagara baramutuka aca baravuma mu izina ry'Uhoraho, mu izina ry'Uhoraho, agikura ijambo ryo kubatuka. Mumenye umuntu w'Imana ishavuze ikimenyetso Imana iragikorera. Amen. Akivuga habaye iki, ngo haza idubu zibiri z'ingore namba zadukurutse, baza abana biraze muri abo bana isama ya kiniga, ikindi kiniga akana abana 40 bas hange n'akanwa k'umuntu w'Imana, hange n'akanwa k'umuntu yakozwe mu mutima. Hariho abakristo bafite ibyo bavuze bakabyatura ku bana bakavuga nabi, hange n'akanwa k'umukozi w'Imana. Abamubyumva, abantu benshi bagiye guhura n'amadubu yo mu buryo bw'impemu yamaze abahungu n'abakobwa, kuko batazi abo bari kumwe. Hari umukozi umwe umujyanama yitwa Gehazi atigeze amenya Elisa uwo ari we, kandi ari umujyanama. Elisa amaze gukiza Namani ibirembe, akayimukiza. Namani yazanye ibizahabu n'ibifaranga n'amakositime meza n'imodoka yo kugenderamo, ngo kabisa ngo akira ngo bakoreye Imana. Nabo tepo ibi nahawe jewe sidabidandaza, oya nabaje gusengerwa nta mahera yabuji tubasaba, nta n'amahera y'ikirago. Reka Elisa murazi Gehazi ngene yaciye avuga ngo ariko bashe ngo arasamara yojujuta atiyivye umwisike juju umuntu avuga amaduba akaza, umuntu ahunganura amazi arura, n'ikijojo ni ku munsi yahamagawe n'Imana, ari mw'Imana mwituko uzomubona. Ati ngo dutahe mujye inama ngo ashitse hari nimba mwarasomye Bibiliya, ngo aca akuja mu gikoni acaca hirya inkerera mu cama, ngo ariruka n'ukuri nkagera ntabimusaba. Aja amakoti ndayamusaba, bijya ifaranga amadolari no yagesha nayo nivye, ngo acaragenda no kanama ngo yewe nabo hari mu mashare mu biduga bikomakomeye, babona umuntu yiruka inyuma ye, agarara n'ibiki kandi wa mujyanama wa mwarimu, ni wa wundi yari kumwe n'umukozi w'Imana. Yego namakise data ujarantumye ngo yavyimviye yuko atokwanka ibintu mu muhaye, none kanone hari ngorane. Twari twabizanye ibizahabu, ibifaranga n'ibihuzu byo gukuranya n'impuzu z'abadame n'abana, reka twari twabizanye kweri birimo n'imodoka n'ibintu byinshi, tibime impa arabintu yo bamuraba naho tutagira ibipimo bipima abo dukorana, yaba twari dufise ibipimo bitwereka, ariko nyene ishengero arabazi. Haleluya, amen. Harabi bata ngabigara cyashikara bigegeze mu gikoni, iyo patro atajara bibi aho rero mugabo rero Elisa umuntu w'Imana ari mw'Imana,
agenda na radare z'Imana, agenda na telefone y'Imana, agenda na maekutere mu matwi y'Imana, agenda na imbonesha kure y'Imana. Ati gahanze ngo hano mvuye, reka kabisa je nta mvuye nayi ndakora uko ngana none wibaza yuko hajya wagenda burya wibaza ko impwemu yane mutari kumwe, hajya wagenda hose ugangarika umukogote hajya twari kumwe. Ijisho ry'Imana ryari muri rikarara muri jewe ryakubonye. None rero undamubwire message ko wewe wagiye kwakira inyungu ugakora ibyo shobuja atagutegetse. Imibembe ya Namani igiye gukoma ko n'umuryango wawe. Ngoma ndababwira abashakashatsi bavuga yuko n'uyu munsi umuryango wo kwa Gehazi bose n'ubwo imibembe nabuzukuruza umubembe nukuborera hejuru. Imibembe nico gituma yageranywa n'ibyaha kera, ubuho imibembe barayipfuye. Bene data, icyo umuntu w'Imana avuze kiraba. Cyo gituma Yesu yadutongereye ko avuga ngo muzosenda abadayimoni mu izina ryanje, muzorambika ibiganza kwabaye bakire. Ibyo ngo nivyo bimenyetso bizokwerekana ko tutaziniye, tutajanye n'abahururu. Abavyumva mwese nimuvuge ngo amen. Uyu muntu n'umuntu w'Imana, n'umunyacubahiro ariyubashe. Ivyo avutse biraba. Muri iyi minsi nagomba urabe kuko dusenga ukamenya amasengesho aherera mu kirere. Aho ntuca wibaza igituma. Umuntu w'Imana ivyo avuze biraba. Umuntu w'Imana ivyo akoze Imana yabikorerako. Nagomba dusenga Imana. Ega n'abatoca mw'ijuru n'abantu bari mw'Imana. Yesu azavuga ngo nimuze abantu banje. Haleluya, haleluya. Turi ngaha tutari ngaha. Hari ikintu candyohera ubona mw'ijuru. Mw'ijuru hari urutonde rudasa n'ino. Nibona mwese twojana hari. Umuntu yotangura kwinjira mwe mwibaza ko ari yindi. Oya tuvugana ukuri ndababaza ikintu. Nk'ubu mwese twojana ahantu mu rubanza kanaka ino mwisi hasaka Bujumbura bakaba banzi namwe babazi, mwibaza ko inde yotangura kwinjira wewe nije bakabiti pastor hanyuma abamwarimu n'abakenama cyamuraba n'abandi babo aho nino. Ariko ngo ndawatangariza nababwira mwijuru suko ku muryango kw'irembo ry'ijuru hazokwinjira uwo kuzokwinjira na jewe nyene sizokwinjizwa n'izina rya pasitori canke rya mwarimu. Twese n'inyuma sinkino mw'isi. Harashobora gutangura n'umuntu yari umukene, tuzotonda hamwe abize n'abatize, abambaye neza n'abatambaye neza, abafise imiduga n'abatayifise. Twese n'inyuma turindira uw'izina risaba ati injira. Nibande bazinjirano umenye mwarimu ivyo ubimenye, n'abajenama bawe mubimenye, n'ababaririzi mubimenye, yemwe bantu mwicaye hariya mubimenye. Kw'irembo ry'ijuru hazokwinjira uwuzwi yakozwe mu mutima. Kandi tukiri nino Imana iramushigikira. Nayo majambo mwese abayumvise Imana mweshe baheze. Nagomba dusenga Imana. Mwene data kinga ngaho ngomba gusengera abantu. None ndabumve ndababwiye none ugira ngo umuntu amenetse umutwe arabiyobegwa, urwaye inzoka arabiyobegwa. Wabiyobegwa none kuki none ugikekeranya hakiri kabaza asangwa n'umuntu w'Imana. Nindagomba kwitwa umuntu w'Imana. Iryo zina ntirivizwe na bose, ariko mwebwe abarikeneye ntirigugwa. Haleluya, amena. Iryo zina Imana iraryita umuntu uko arishaka. Nindagomba kwifata nka wawe udagira gatatu.
babagabisha muri babandi bari barogoye. Haleluya, 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 haleluya. Egera bene data babasenge, egera kabisa babasenge. Tugomba dusengera abantu bakeneye kumva ko bari mu gitigiri mu muguru w'abantu b'Imana. Asangwa n'umuntu w'Imana. Mwene data ugahura n'ikibazo, urivugira uti asangwa n'umuntu w'Imana. Ninagomba kuvuga ati asangwa n'umuntu w'Imana, asangwa niwe mana. Berekane hari ibibazo tugiye guhura nabyo. Isi irakeneye abantu bari mu Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayiwe asangwa n'umuntu w'Imana, atari ibyo niyita, atari ibyo banyita, atari ibyo abanyibanda. Oya, iby'Imana itera igikumu, iby'Imana ishigira intahe, iby'Imana igaragaza. Asangwa n'umuntu w'Imana. Imana ibyerekane. Ushaka Imana ibyerekane. Haleluya.